Inshuti mu bagenzi mukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Irere uri nkuru mu kindi kiganiro twabaza. Murazi neza yuko isi yose ifise ikibazo kijanye n'umugera wa corona virus. Uwo mugera rero ukaba uri hafi mu bihugu vyose vyo kw'isi kandi bikaba bigoye cyane ku buryo abanyagihugu mu bihugu vyinshi bamaze kwitaba Imana. Uyu munsi rero twipfuje kuganira n'umushingantahe Japhet Legentine Ndayishimiye asanzwe ari umurundi arongoye diaspora canke arongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga kugira ngo dushobore kumva ivyiyumviro afise n'impanuro yobatanga ku barundi basanzwe bari mu mahanga eka n'abari mu gihugu. Umushingantahe Legentine reka tubahe ikaze kandi tubaramutse. Murakoze murakomeye na mwebwe. Asha turaho kabisa turashima Imana naho tumaze indwi zishika kuri zitatu twiyugaranye mu mazu. Ndibaza yuko namwe hiyo niko bimeze muri iyugaranye. Niko bimeze nino nuko. Byifashe gute muri rusangi aho mwebwe aho muherereye? Twebwe aho duherereye no kuvuga yuko leta dusanzwe tubamwo ya Norvege yavyiteguriye hakiri kare iba iratangiriza no kuvuga yuko hoba hamaze gufatwa nk'abantu bagera ku 5,000 abamaze kwitaba Imana si benshi n'abantu 62 gusa. Mugabo igikorwa baragikora cyane ku buryo abandura ari bakeya. Hanyuma abaja kubuzi baraja kubuzi, abadashoboye ababona yuko bigoye bagakorera muhira. Nka twebwe dukorera muhira tukongera tukagufasha mu masantre de santé kubuzi dushoboye kugira ngo dutange intererano. Ego ahubwo aho turaza kuhagaruka ko umukanya mbega ico mubona leta yaho muherereye ya Norvege yashize imbere cyane kugira ngo ikingire abanyagihugu nibihe aho tubaza uko kugira ngo turabe ivyo mwibaza yuko na leta y'u Burundi yoshobora gufata ariko bijanye n'uburyo abarundi bafise vyotuma ibintu bitamera nabi. Ibintu bikomakomeye leta ya Norvege yafatiye ko nuko abanyagihugu bakurikiza impanuro abategetsi baha abanyagihugu babo. Kubera muri kino gihe usanga ibivugwa ari vyinshi, ugasanga abantu bashobora gufata inzira itariyo. Leta yashize imbere kwama imenyesha abanyagihugu umunsi ku munsi uko bitwara, amakuru bagomba gukurikira kugira ngo badafata inzira idakwiriye. Ubwo rero leta yafashe, hariho umugwi washizweho na leta ushinzwe kwama umenyesha abanyagihugu umunsi ku munsi uko ibintu bigomba kugenda. Ego nivyo musanzwe murongo ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga. Mbega muba mufata kanya mukaganira n'abandi baserukira abandi barundi baba mu mahanga mu bihugu barimwo kugira ngo muganire kuri ico kibazo kandi mwongere murabasabe yuko boganira n'abarundi basanzwe baserukira muri iryo shirahamwe muri ivyo bihugu kugira ngo bashobore kubaha impanuro kubijanye n'ico kiza. Urazi iyo urongoye abantu bama bashaka kwama bamenya ingene bitwara, ingene nawe ukama ubifuza kumenya uko abantu bamerewe neza bahari, niba hariho ubufasha hari ubwo bataronka ukabasha. Ni ukuvuga rero nk'uko usanzwe ubizi, twama turiko turakorana neza n'abaserukira igihugu c'u Burundi. Kenshi twama turiko turaganira ko akenshi nibo twama tubishikiriza kugira ngo batanga impanuro zimwe zimwe. Twebwe rero kenshi na kenshi twama dufise izo mpanuro turazikurikira tukaca tuzishikiriza abarundi baba mu mahanga.
rero twama turiko turaganira abo mu Bushinwa twaganiriye inshuro nyinshi cyane tuza turabahumuriza tubabwira yuko ikibazo leta yagifashe nka nkama kandi iriko iragikorerako abo mu Butaliyano nuko eka abarundi benshi batandukanye baguma badutelefona batubaza natwe rero tukaguma tuganira n'abashinzwe ubuserukizi bw'Uburundi mu makungu kuko ntihagire umuntu wese aba hanze yumva yuko adatekaniwe yego inyishu niyo nyene twama turiko turaganira tuvugana nabo. Ego cyane nibyo mu Burundi baheruka gutora abantu bashika kuri 3 bagwaye uwo mugera eka no mu bindi bihugu byose byinshi byo kwisi nkuko twabivuze kare mbega ico mwohanura abarundi batwumviriza cyangwa badukurikirana bari mu Burundi ico bari ikihe? Ikintu ca mbere gikomeye ni gukurikiza ingingo zigenda zifatwa n'igihugu cyose aho baba mu makungu. Ni ukuvuga igihugu cyose kirafise ingene citunganije carashizeho umugwi ukurikiranira hafi abanyagihugu baho. Rero abarundi baba mu mahanga bafise uburyo butandukanye bahawe n'ibihugu babamwo. Babwira rero yuko umunsi ku munsi bakurikira amakuru ivyo bihugu babamwo kugira ngo bamenye ingene bikingira bakurikije ayo makuru bahabwa, kandi tukongera tukababwira ntibumvirize cane cane amakuru aca ku rubuga ngurukanabumenyi kuko menshi usanga abantu mugabo bakurikira amakuru atangwa n'amareta basanzwe babamwo. Kubijanye n'abarundi rero dusanzwe tuvukana mu gihugu nabo inyishu ni yayindi nyene. Ubushikiranganji bushinzwe amagara y'abantu bwama buriko buratanga intumbero. Irya ntumbero batanga uyikurikije usanga ari intumbero ituma umuntu yikingira izo ngwara zose ziritembereza kuko burya si corona yonyene hariho n'izindi ngwara zivugwa muri no minsi ariko nazo zishobora kumerera nabi abanyagihugu. Rero uno munsi twebwe ico tubwira abantu kurikiza zijya ngingo zagiye zifatwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu eka na leta mwaruhora itangazo n'abaserukira amadini abo bose bagiye bashikiriza ubutumwa bw'ingene abanyagihugu babandanya isuku bagakurikiza kujya kutegerana kuko arico gikomeye gituma abantu batandura. Natwebwe rero tuzimiriza abarundi bacu aho bari hose ko baguma bateze amatwi amategeko atandukanye ubushikiranganji bujejwe abantu bugenda umunsi ku munsi. Ego murakoze neza. Tujye ku kabazo ka nyuma. Nibyo hariho ibyo mwashikirije kare muvuga muti muragenda no gufasha muri ibyo bihugu murimwo muragenda mugafasha haba kwa muganga n'ahandi ibyo mubona mushobora gufasha. None abarundi baba mu mahanga nabo mubasabiki na cane cane mu bijanye no gufasha mu gihugu cabo c'amavukiro ari cyo Uburundi canke abanyagihugu b'abarundi bo ico mubasaba ko bofasha leta mu kugira ngo bagwanye ico kiza byo bari bihe? Nk'ibihugu bimaze kugira ingorane nyinshi cane gose ku buryo abapfa ari benshi no hanura yuko boja gufasha mu buzi nk'ubwo usanga atari ako ka misi yose kuko bashobora kuhandurira aho nko muri ibi bihugu usanga bifise abantu bakeya bamaze kwandura ababishoboye barashobora kuza barafasha aho leta ibahamagara kugira ngo bafashe kuko usanga ari bisanzwe bafasha bera aba bari basanzwe babikora baba batari ku buzi
aho kugira ngo ibintu bihagarare. Ku bijyanye no ku gihugu c'amavukiro naho ico ni nko kuraba imiryango yacu niba ifise uburyo bwo kubaho, ari ufise agahumbi akarungikira kugira ngo uburyo bwiyongere, ari ufise ubundi buryo butuma abantu bisununura bakabirungika, kuko ibyo leta irabifise mu ntoke, irazi ingene abanyagihugu babagira inama, ibyo nta ngorane bifise. Kanatsinda abantu batatu burya bamaze gufatwa burya ku miliyoni 10 z'abanyagihugu ntibogira ubwoba na gatoya, kubera ko ni nk'uko novuga, ni nk'uko umenga corona iyo bitahari, kuko abo se abantu bashobora gutera ubwoba kenshi, nk'uko umushikiranganje yabibije, hariho batiriwe bavugwa. Urumva rero ntibogira impungenge, bobandanya ibikorwa byabo nk'uko babibwiwe. Mu gihe byomera nabi naho burya leta nayo irafise ingene yabipanze, ico tuzotubwira uko abanyagihugu bigenza, natwe tuzobishikiriza abandi. Ego umushinga ntahe Gentile, reka tubashimire ku kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira. Murakoze cyane. Ego murakoze kandi mubandanye mwikingira neza hiyo, kuko ntibyoroshe muri bihugu turimwo. Murakoze rwose. Ego.